Shalom bakunze ikiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatandatu, ni kanguka ya mbere ku munsi wa gatandatu muri uno mwaka w'2025. Ndasuye kandi kubifuriza umwaka mwiza abatari bumve kanguka uno mwaka, kandi nongera ndabifuriza kushika mu mugambi ndiho abafitiye muri uno mwaka. Ndasuyemwo ndabifuriza kuba mu mugambi ndiho abafitiye muri uno mwaka. Bashasha muri kanguka, izina ndiho ni izina Imana yonyene yiyise nkuko tubisoma mu Kuvayo 3 umurongo wa 14. Rero nkuko mubimenyereye bakera murabizi, bashasha nimbo niko ndabwira cyane umunsi wa gatandatu no munsi dusengera abagwayi. Intahe muramwumva mu mwaka uheze ziba misi yose kuva ku munsi wa mbere ku munsi wa gatandatu, ni intahe z'abantu bizeye bice mu masengesho yo ku munsi wa gatandatu. Rero no munsi no munsi w'amasengesho, indwi yose ntahe mwashoye kuronka ubuhamya, ariko mu ndwiza ku munsi wa mbere intahe zizosubira nkuko vyahora. Vuga yuko intahe zibi misi yose kuva ku munsi wa mbere ku munsi wa gatandatu, ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu intahe ziba saa 5 yo mu gitondo 11h. Rero nimba ufite application uzokwavironka saa 5 canke kanguka.com. Uciye kuri Play Store uratereshaja application ukandika ijambo kanguka, uciye kuri App Store naho nyene wandika kanguka ukayitereshaja, uzokwamuronka ibiganiro imisi yose saa 10 yo mu gitondo 4h du matin, na saa 5 hakaba intahe z'abantu bakize canke babohotse. Ku munsi wa mbere kenshi tugira intahe z'ababohotse, ariko iyi misi ni intahe z'abakize ingwara zitandukanye. Ku munsi wa gatandatu ikiganiro gitangura saa 7h du matin, hagatangura kuba intahe. Mu mwanya muto muca mwumviza intahe, nyuma y'izo ntahe dusenga. Rero abaza gukira canke bakabohoka canke bakumva ko hari ikintu cyahindutse mu buzima bwabo, ubuzima bwawe bwahindutse biciye muri kino kiganiro, uzoca turungikira intahe canke ubuhamya kugira abandi bazoshobore kuzumviriza. Ndashima gose ko mu mpera z'umwaka twararonse abantu batanga intahe, twararonse abagabo, kuko kenshi n'abagabo batanga intahe, abagabo baratanze intahe, abanyarwanda nabo nyene bavuga ikinyarwanda baratanze intahe. Twizerere ko muri uwo mwaka bigiye kuba vyiza gusumba, kuko mutanga intahe niko abantu benshi bizera, kandi niko bitangaza vyinshi bikoreka. Ibitangaza bikoreka kubera abantu bashinga intahe. Bikagenda bareke mubiriza intahe z'abantu baduhaye mu mwaka uheze n'abandi bagira duha mu nyuma, twumva ivyo Imana yakoze. Kandi izi ntahe mugira mubize ni intahe nshasha, si intahe zari zaheze, ni intahe nshasha. Kandi mukomeze gutanga intahe. Inimero yo gutanga intahe ni 71 11 11 32. Abari hanze y'igihugu na Gasaraba 257 71 11 11 32 plus 257 71 11 11 32. Reka twumvize intahe, nyuma y'izo ntahe mwitegure ca dusenga. Bakunze ikiganiro kanguka, mu by'ukuri twamaze imyaka 10 dutegereje urubyaro. Ku mwaka wa 10 Imana itugira neza, iduha umwana. Dushima Imana, turanezerwa, ariko ibyishimo byacu ntibyakomeje, ko mu gihe gito Imana yaramwisubije. Dusa n'abasubiye mu icuraburindi, tugira umubabaro mwinshi cyane. Ariko ndabashimira Imana, ndashimira Imana kubw'inyigisho inyuza mu mukozi wayo Chris. Zaratwigishije, inyigisho ziragenda ziradufasha, zituvana mu icuraburindi twari dusubiyemo, ziradukomeza, dukomeza kwizera no kwiringira Imana yacu ishobora byose. Ntago byatinze rero, hashize mu gihe cy'umwaka n'igice habayeho ikiganiro cya kanguka mu samedi speciale yo gusengera abadamu bagitegereje urubyaro. Uwo munsi nagize kwizera kwishi cyane, ndetse numva nizeye ko Uwiteka agiye kungarukaho, ndetse numva rwose Imana iradushubije. Imana itugira neza rero, nyuma y'imyaka 12 Imana yongera kutugarukaho. Uwiteka yatugiriye neza. Ubwo ndasama ngiye kumva sanga Imana yaduhaye impanga, byara abahungu 3. Imana itugira neza, iratunezeza, nongera kunyurwa mu mutima, twongera kwishima umuryango wacu, umuryango mugari urishima. Dushima Imana ishobora byose. Dufite Imana nziza, dufite Imana umva gusenga, dufite Imana imara umubabaro, ikamara agahinda mu ntimba y'umutima. Mu by'ukuri abana baraho barakuze, ubagize imyaka 2 irenga, n'abasore beza. Imana turayishimira. Nukuri nawe ugitegereje
komeza kwizera Imana yacu ishobora byose, nta kinanira, Imana yacu irashoboye. Imana iha umugisha Kristo, imwongerera imbaraga. Amagambo twigisha aradufasha, amagambo twigisha yaduhinduriye ubuzima, yaduteje intambwe. Twamenye kwizera, twaretse kwitotomba, twaretse kwiganyira, ubu turatumbiriye ijuru. Imana iguha umugisha, iha umugisha timu Kanguka yose, abakora muri Kanguka bose, mwese Imana ibaha umugisha. Namwe mugitegereje mukomere. Uwiteka ni umujyanama mwiza, Uwiteka arahumuriza, Uwiteka amara umubabaro, amara agahinda. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Shalom. Nanje ndashimiye Imana ko byiza yankoreye, ngo ntange intahe yanje ukuntu Imana yanteye iteka, ikambera umuganga, ikankiza. Jewe ndi umumama ndubatse, ndi umumama afise abana 5. Imana yaranteye iteka, nari mfise ingwara ya diyabeti. Iyo ngwara yari imbabaje cyane, iyo ngwara yari imbabaje aho nabura icyo fata n'icyo ndeka. Ariko Imana yarankoreye ibitangaza, Imana irankorera ibitangaza, Imana irankiza nukuri. Ndashima Imana ukuntu Imana yankoreye, ibintu Imana yankoreye. Narabonye ukuboko kw'Imana. Cyo nari umumama afise ibiro 95, mugabo ndagwara sigara ku biro 64. Rero jewe ndi muri Saudite, ariko ndiko nditegura mfata urugendo. Naragiye tubonana na dogiteri, bakambwira ati turabona ko ufise igisukari cishi. Hanyuma ndaza ngaho ndihebura, ndavuga ati Imana naragukoreye, kubera iki jewe notuma ngwara iyi ngwara idakira? Nkumva intuntu mu mubiri wanje, kuko bavuga ati ni ingwara idakira. Hama naho nategura urugendo, mugaho nategura urugendo hose navuga none Mana jewe ko mfise ingwara bizogenda gute, nzobigenza gute? Aho hose nkaguma numva ibizunguzungu, nkaguma nonda umwanya ku mwanya. Hanyuma ndavuga ati Mana, bavuga ati abantu barwaye ingwara bariko barabapima ingwara bafise, bakagusangana mw'iyi ngwara ntugenda. None Mana jewe bizogenda gute? Mugabo hose nari bwamenye Kanguka. Hanyuma maze gushika i Bujumbura, niho abagenzi baca bambwira ati fata Kanguka. Ndayifata. Muga inkuru y'Imana isubiye inyuma, niho kuri ETS Kamenge haca haba igikorane. Barahamagara abagwayi, nanje ca ngendamwo, baransengera. Bansengeye hanyuma kweri bigenze neza. Niho hagera igihe bakadutwara ku bipimo. Badutwaye ku bipimo, je ndibuka bantwaye muri Prestige, niho bagiye kunkorera ibipimo. Hanyuma niho mu nyuma baca barungika inyishu, baravuga ati nta ngwara nimwe tugusanganye. Ndavuga ati Imana urakoze. Aho hose nari naronze ndonda. Ndashima Imana, niho basubira nyene bakadutwara mu kindi gipimo. Nta ngwara nimwe bigeze basangamwo, nta ngwara niyo diabete ntayo bigeze bantora, nta ngwara nigeze basangamo. Ndashima Imana yambereye umuganga. Ndashima Imana yanciriye inzira hatagira inzira. Ndashima Imana yankijije ico gitero ca diabete, kuko aho nari mu Burundi abantu bavuga amajambo y'iwabo, abantu baza bavugira ivy'iwabo, bakaza bavuga ivy'iwabo. None narabonye ukuboko kw'Imana, narabonye ikiganza c'Imana. Imana n'ukuri niyumve ko ndayishimiye aho iri hose. Imana nimve ko ndashimiye na Kristo adusengera atatuzi. Nukuri ndashimiye Imana, ndashimiye Imana nimve ko ndayishimiye.
ndashimye ko Imana yaranteye iteka ikambera umuganga ikankiza ikambera umuganga muri byose na byose. Imana niyumve ko ndayishimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom bakunze b'ikiganiro kanguka, nje gushinga intaye ukuntu Imana yambohoye umutima. Nabohotse umutima narindushe, narindemerewe, umutima wanje warurushe. Narose kanguka 2017, ndayumvira ico gihe nta fone nari mfise. 2018 nza kuronka fone, ndayumviriza kanguka, ariko harageze igihe kanguka ndayanka cane. Haragera igihe ndayisiba muri fone ndayikuramwo, ariko 2020 nza kuronka umugenzi ayinyoherereza. Maze kumva ko ari kanguka navyakiriye nabi, ariko umutima urambwira ati hari impamvu. Ndongera ndayumviriza kandi haragera igihe ndayikunda, nkaze ndayoherereza n'abagenzi. Kuva nkiri umwana nari umwana aca mu bintu, basi sindonka uwo ndabiyagira ngo bimvemwo, ndize vyaba biheze, ariko ububabare bukanguma mu mutima. Umutima ukamubabaye, umwanya wose wasanga numye ahantu hose ndi, nubwo naho mbaye wasanga ntavuga, kuko banambabaje. Sinababwira ati burya mwambabaje, ahubwo nace ngenda ahantu nkigunga nkarira, mpejeje kurira hama nkaca nongera nkaja mu bandi. Ibyo birambamo gushika n'ubu mpaka nkure, ariko ubu hari hageze igihe ngenda mwibarabara nkagenda nk'ikijuju, niyumviriye basi nk'ikintu combabaje, umutima ugaca wongera ukaja mu mutwe kandi umutwe ukameneka. Ndi mwibarabara nkasigara nsenga Imana ati Imana wonshikana mu nzu. Nashika mu nzu nkace niyugarana, nkakoma induru nkarira, nkifata mwizosi numva menga umutwe wose ugira umveko. Ariko bene data, muri kanguka hari Imana. Umwana nari mfise harageze igihe haza ibintu bikaza biramufata, bikamudadiza ku buryo menga arapfuye. Nanje ico gihe nkace fatwa n'ibizunguzungu, twese tukamera nabi, kuko naba napanitse mu umutwe wandiye. Ndi mwibarabara nkasigara nsenga Imana ati Imana tundinde kuzogwa mwibarabara, kuko narabona yuko ngiye kuba nk'umusazi. Je nkasenga Imana ati Imana urandinda kuba umusazi Imana. Ico gihe nkabigendana, naho nagiye nkagenda no mu basenga. Naragiye naho bavuga ni ku karago, maze kuja nko mu basenga bakagerageza bakavuga ati wowe wa mukobwa ufise ibibazo birakurenze, birenze umutwe wawe, birenze ukungana, birengeye ubwenge bwawe. Ahandi naho nagenda bagace bambwira ati wowe ibintu vyiwawe ti n'Imana gusa, ti nta mwana w'umuntu yobishobora, ti n'Imana. Ariko nanje nkace ntambabaye nkavuga ati Imana ni wewe nagize papa, ni wewe mama wanje, nta wundi fise mbwira ivyanje kw'iyisi. Tineka Mana ko bose wabajanye abona ari kubambwira ivyanje, tinone nawe urantaye nk'abana b'abantu. Timana tinagufashe nka papa wanje na mama wanje, tiraba ubwire ico ukoze ku buzima bwanje. Uwo munsi naratashe ntahambabaye, nabwiwe amajambo yuko ivyanje ata mwana w'umuntu yobishobora. Ico nakoze nabwiye uwo mugenzi wanje ati rero jewe ko bimeze uko, tingira ngende mu nzu tiburya ko vyarinze bija nahagaragara bakabona yuko ndemerewe, tibigira bitoregwa inyishu. Tingiye gufata muri kanguka, tindazi hari Imana kandi Imana irabohora, tinanje Imana izongirira neza. Uwo mugenzi ciyambwira ati mama Yaritoni ti wewe wasigaye ndagutinya, tuyu munsi ndagutinya. Bantu b'Imana, jewe ahantu hose nagenda nko mu bagenzi banje, iryo jambo ryo kumbwira ngo barantinya bararimbwira, nkavuga ati none Kamana n'igiki nakoze? Umugenzi wanje akambwira yuko antinya. Ndagenda, uwo munsi natashe mbabaye. Uwo mugenzi twari kumwe fone ciramuzimana, carayimpa ngo nze kumushaririza, haleluya haleluya. Ndimo ndateka, sinzi ukuntu navuze ati kwiraye wanje reka imbe ndashirako kanguka ndayishiremwo.
wa mwana wanje acafatwa n'ivyo bintu bimudadiza ndavuga ati mana ati niwe wo kwikorera ahandi yaradadaza nyene nkace ntangura kwiruka mwibarabara ndamujana guhiga abantu bari basenga bamusengera aho nanje nabaye nk'umusazi ndi mwibarabara umutima menga wonca mu kanwa ntafise uwo mbwira ivyanje ntafise ikintu na kimwe nokora nkagenda mwibarabara nk'umusazi nta numwe nari guhamagara ngo amfashe nta numwe naba mfise solution yari kugenda bakamusengera ariko nagenda n'ubundi shitse muhira bigace vyongera bikamufata uwo munsi ndiko ndumviriza intahe nkumviriza amasengesho haleluya mana warakoze sinarinzi yuko nanje nogira umwidegemvyo mu mutima nk'abandi sinarinzi ko mbohora mwami warakoze uwo munsi ndahera kunyigisho ngiye kunyigisho zose numva yuko zose zinkorako nkumva ivyo bavuga vyose menga birankorako mejeje guteka ndafungura ndiko ndafungura wa mwana acafatwa na bimwe bimudadiza kandi nanje ubwo mwanya nyene bikimufata ntangura kumva ibizunguzungu aho mvuye kunangeye mu masengesho ndavuga ati mwami jewe mwirijera nta hantu ndi bumujane ndafatira muri kanguka turakiriramwo natangura kwiyumvira ukuntu nanje ndamusengera kandi numva ameze nabi nje mvuga ati reka ndamufatira muri kanguka nkishiramwo kanguka nanje ntangura kuzungurirwa umutwe uramene kumutwe uranja wa mwana ndabura ukuntu ndamufata nanje naryamye bimeze nabi ntibikunda ko mvuga umutima uratangura urakamwa umuriro umutima waratse umuriro ndavuga ati mana ndahiye maze kuvuga ati mana ndahiye naraba umwana nawe nkabona umwana yapfuye nkavuga ati ese kamana uremeye ko dupfira mu nzu namaze kugara nta numwe azoza kumenya n'icatwishe ubwo nyene phone icibira irazimye kubera yari audio icibira zimye nagenda kugerageza ngo subire nugurure phone kandi shiremwo kanguka kandi ugacumenga intoke zose n'amaboko byafashwe na slip ku buryo ntopfa n'imbere naho phone iri nkagenda nkashiramwo ibikode bitari byo nkaguma menga nikura yamfashe biranka Burundi ariko mu mutima ngumasha nkakoma induru umwana nawe nakaguma koma induru numvise induru ndiko ndakoma n'ukuntu meze mu mutima nkace mvuga tese kamana none umwana nawe nameze nk'uko jewe ndiko ndavyumva nkaguma nsha mu mutima urubenge nkumva ruraduze gumuriro nkakoma induru bakunze ikiganiro kanguka mu nyuma sinzi ukuntu niyumvire yuko hariho umubanya afise phone ya WhatsApp nje ngenda ngo nugurura urugi mvyutse biranka ko nshika imbere y'umuryango naguye aho ndyama nk'igiti vyase ko noshobora kugenda ngo ntugurure sinzi ukuntu nimba Imana yababikoze gute naruguruye umuryango maze kugurura umuryango biranka ko mpamagara wa muntu ico nakoze nabaye bukoma induru ndamuhamagara nakomye induru maze gukoma induru sinabwira ati nongeye gusubira aho ndyama gute ariko nubundi nagumye nkoma induru wa muntu araza amaze kuza yasanze umwana asa naho menga yaravye ariko we wacumva induru yarazita umwana yapfuye jewe akiza ntiyitaye kuraba jewe yitaye kuraba umwana kuko yaravyuka iyo nduru ndiko ndayikoma kubera umwana yapfuye ndavuga ati duce tumujana kwa muganga yumva umwana araza aramusengera sinzi ukuntu vyatinze bigakunda ndongera ndasubizamwo kanguka nongeye gusubizamwo kanguka nateye nguma nkoma induru nigaragura hasi nigaranzura ahajije gusengera umwana abona umwana arahembutse ariko jewe abona nguma nkoma yanduru abona nguma nkoma induru aravuga ati mama Elton niwihangane tumwana yakize mu nyuma niho naciye ntangura kuvomitinga ndavomitinga aravuga ati yo tikumba rikarabohoka muri kanguka
Imana ishimwe nanje nguma nkoma induru ndavomitinga ho bakunze b'ikiganiro kanguka uyu munsi jewe ndera mu mutima ari igihe mbona nk'umwana mutoyi nkaca mvuga ati ubu nukuri nanje mu mutima ameze nk'uko nkabwira abagenzi ati jewe nukuri Imana ishimwe bakunze b'ikiganiro kanguka aho ngeze uyu munsi nari kuba numva ko nari kuba narapfuye naragenda mwibarabara nta buzima naba numva mfise. Mana warakoze kumbohora, warakoze kubohora umutima wanje, warakoze kutubohora n'umwana. Ubu mwana ntagifatwa n'ivyo bintu, ubu ivyo bintu vyaraheze, ivyo bintu vyarakize. Nanje ubu umutima wanje ubu umeze nk'umutima w'umwana muto, ubu nta kintu na kimwe kikimbabaza, ubu ikintu cyose kimbabaza kikiraho, ubu ntetsekwa nk'abandi. Abaparteneri bakanguka, Imana ishishikare kubagirira neza no kubahezagira. Iyo yari ntaye yanje Shalome. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis un frère congolais qui vit à Paris. Je viens témoigner la grandeur de Dieu ce jour, après 3 mois que j'ai reçu ma guérison. Je vivais, ça fait des années je vivais, et je ne savais pas que non, j'étais possédé par un esprit qui était en moi, qui me dirigeait en tout. Bwoko bw'Imana Shalom, ndi mwene data w'umukongore abaye Paris. Nje gushingira intaho ubukuru bw'Imana uno munsi inyuma y'amezi 3 ndonse ugukira kwanje. Nari maze imyaka myinshi mbayeho, sinari nzi ko nari posede, ko ninjiwemwo n'impwemu mbi yari muri jewe yandongora muri vyose. Hari ibintu vyinshi vyambako ariko sinavyibaza, ariko igihe cose naba ndiko ndatambuka narumva hari ikintu kindimwo, ariko nama nibwira ko atari vyo. Sinari nzi na gato vyambako kuko n'igihe cose naba ndi ku kazi aho nakorera nama numva impwemu yangenderamwo yari ndimwo. Igihe cose iyo mpwemu mbi yari mu mubiri wanje yari kumwe nanje yigaragaza mu bubabare, hanyuma nanje nibaza ashaka kumenya ivyaba vyabaye, sinabitahura. Il y a un samedi, il y avait le samedi de Kanguka, que comme d'habitude, la mère d'un ami qui m'avait montré Kanguka m'avait envoyé l'audio, m'avait exhorté sur Kanguka et m'a envoyé encore un autre message. Et ce samedi-là, j'ai pas eu envie d'écouter. Hari umunsi umwe kuwa gatandatu hari kanguka yo kuwa gatandatu nk'uko vyama mama w'umugenzi wanje yari yamenyesheje kanguka, yari yarandungikiye audio ya kanguka, yarandungikiye iyindi audio. Uyo munsi wa gatandatu sinashatse kumviriza, hanyuma dimanche kuw'Imana naho nyene sinashatse kumviriza. Hategerezwa kuba ari kuwa mbere umunsi ntakora akazi, nari jenyene muhira. Mpwemu w'Imana kuva kuwa gatandatu no kuw'Imana yaguma ambwira ati umviriza rondera kanguka y'uwa gatandatu uraho. Sinibuka itariki ariko naratoye iyo kanguka ndumviriza. Et d'un coup, il y a des manifestations de l'esprit qui me possédait et je suis tombé par terre. La personne parlait, celui que tu pries, il est trop fort. Je suis dans la chaleur. Il tombait tout seul à la maison. J'ai tapé des trucs, j'avais mal partout. Et jusqu'au moment qu'il a dit, je suis dans la chaleur, je sors, je vais partir, jusqu'au moment qu'il est parti. Ubwo nyene hari manifestation z'iyo mpwemu ninjiwemo zatanguye kumbako, hanyuma naciye ngwa hasi. Iyo mpwemu mbi yari kivuga iti iyo Mana usengera akomeye cane, ndashuhiwe cane. Yaciye intura hasi, nari jenyene muhira, naguma nkubita ibintu, hanyuma naciye ngwa hasi, nari mbabara hose, gushika aho yavuze iti ndagiye, ndashuhiwe cane, ndasohotse, ndagiye, gushika aho yaciye igenda. Narasubiye ndumviriza kandi audio ubwira kabiri, hanyuma kuva ubwo byari bimeze neza, nta manifestation nimwe yasubiriye kuba, nari numva ndushe cane. Et depuis ce jour, je ne vois plus rien en moi, il n'y a rien qui se manifeste en moi. Lorsque je me promène, je me sens à l'aise. Je viens témoigner la grandeur de Dieu aujourd'hui.
rero kuva uwo munsi nta kintu na kimwe nkicibonako, nta kintu na kimwe kimbako. Iyo ndiko ndatembera numva merewe neza. Nje gushingira intaho ubukuru bw'Imana uyu munsi, kandi ndashimiye Chris n'abandi bene data bose bahora badusengera. Ndabashimiye. Shalom. Iyo yari intahe yanje. Amen. Et je remercie Chris et toutes les frères et sœurs qui œuvrent pour les prières. Je vous remercie. Shalom. J'ai témoigné. Amen. ubu tugeze mu mwanya udasanzwe, umwanya w'amasengesho. Ndazi yuko ari benshi barindira uno mwanya, ariko nizere ko wumvirije intahe cyangwa ubuhamya. Ni byiza kumviza intahe zose imbere ko dusenga, kuko ibitangaza bwira bikoreke, abantu bagira bakire, abantu bagira babohoke. Si jewe ndabakiza, ni Yesu bakiza, ariko bisaba ko ugira ukwizera, kandi ukwizera kuva mu kumviriza intahe z'ivyo Imana yakoreye abandi. Rero ni byiza kwanza kumviriza, kuko ijambo duhagarara ko ni muri Yohana 5 umurongo wa mbere gushika ku 9. Jean 5 verset 1 à 9. Ushobora kwasoma muri Bibiliya yawe, havuga umuntu yakize, yabohotse, yaronse igitangaza ciwe, amaze imyaka 38 arindiriye. Uva yuko yaguma arindiriye yuko hagira umuntu amusunika mu mazi, kuko vyasaba ko umuntu asimba mu mazi kugira abone igitangaza. Rero umumarayika yaraza, bigasaba ko hagira umuntu asimba ubwa mbere. Wasimba mu mazi ubwa mbere niwe yaronka igitangaza. Muhasome neza. Ariko wewe yavuga ngo yarabuze umusunika kugira ashobore kuronka igitangaza ciwe. Yamaze imyaka 38 imisi yose yamaza, ariko abandi bose bakaronka igitangaza bakarengana. Wowe ushobora kuba nawe wamubona abandi bakira, udakira ukaba urihibuye, ariko no munsi ushobora kuba ari umunsi wawe. Uvuga uti no munsi ushobora kuba ari umunsi wawe, wizere. Nubwo utumva manifestation, nubwo utadahwa, nuko navuga ingwara yawe bitaravye imyaka umaze canke igihe umaze, ubona umva abandi bashinga intahe, wowe udashinga intahe, ariko wizere ko nawe isaha yawe ishobora kwigeze. Bisaba gushishikara, gutitiriza, ukizera. Rero ugena hano hawe nyene, ureke gusamara, ureke kurangara, ushika iganza aho ubabara, utazi neza ushira ku mutima. Abashaka abana mushire kunda, kuko ibitangaza biracakoreka. Siko mubona yuko haza bashasha bashinga intahe. Rero nawe ugume wizera, isaha yawe irahari. Mwanya muto tugira dusenga. Urakoze data uri mu ijuru, ndagushima ku buntu bwawe, ndagushima ku bushobozi bwawe. Urakoze ku ntahe zigaragaza imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Ndakweretse aho turi kumwe bose mu mpande zine z'isi, abafasha ababara, abafashe ku mutima. Ndakweretse abana bose bavutse muri aya masengesho, mu izina rya Yesu. Wewe utegeka bikaba, wewe uri Adonai, wewe uri Elohim, wewe uri Sabaoth. Ndagushima ku bushobozi bwawe. Ndasenga Imana wese yavuze no masengesho, ndatuye ubushobozi, ugaragaza ubushobozi bwawe. Ndungika abamarayika bawe barinda abana mu izina rya Yesu. Ubugombe bwawe uko buri mu ijuru bube kuri abo bana mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, kuri Imana ishoboye. Ndasengeye abadamu bose bafite abana mu nda, niba ufite umwana mu nda, shika ikiganza kunda mu izina rya Yesu. Hari umudamu afashe kunda, yumva umwana ko arapuja, ubushobozi bugaragare. Mana, gushima ku mugambi ufite kuri uyu mwana, ibyo wateguye byose mu buzima bwiwe ataravuka bize bibe nk'uko biri mu ijuru. Ndagushima ko nakora agenderwa, ndagushima ko ya mugabo abona ukuguru kwe ko kurajugumira. Ndagushima Mana ko mugendeye, ubushobozi bwawe bumukoreko, imigozi ya satani icike, imigozi ya karande. Hari umudamu ariko asevura cyane mu izina rya Yesu. Urakoze Mana ko mugendeye. Ndagushima ku bantu ko babohora indoto mbi. Hari abantu benshi bafite indoto mbi zo kubona bapfuye, abadamu babo n'abagabo basambanya, mari de nuit, mu izina rya Yesu. Umugozi ucike. Hari umuntu yumva umusonga kwino rikuru ikirenge cy'uburyo. Ndashima Mana ko mugendeye. Hari ubushobozi. Urakoze Mana ku bantu bose ukuragendera. Hari umuntu ari hasi, impwemu mbi ziko ziravuga. Ndategetse izo mpwemu zisohoke, nta bubasha mufise bwo muri uwo mubiri, kuko n'inzu ya mpwemu yera. Urakoze Mana. Ndashima umuryango uboshwe n'akaboregwe, ubusinzi, alkoholisme. Iyo mpwemu ya alkoholisme isohoke. Ndategetse iyo mpwemu ya alkoholisme isohoke, ubushobozi bugaragare Mana. Ndagushima umuryango wose baboshwe n'ikaboregwe, impwemu yo kuboregwa. Urakoze Mana. Ndatuye agakiza muri uyo muryango, ndatuye ubushobozi, umuco wawe Yesu Kristo ubagendere. Ndashima hari umuntu afashe ku izosi, ufise mwingo, mu izina rya Yesu ndatuye gukira. Haleluya. Niba ari wowe fata ku izosi, wizere, watura izina rya Yesu, izina ribohora. Amavi yose arapfukama imbere y'izina ryawe. Nta muntu n'umwe ashobora guhagarara imbere y'izina ryawe. Amavi yose arapfukama mu ijuru, amavi yose arapfukama ku isi, amavi yose arapfukama mu kuzimu. Ndagushima Mana ku bantu kurabohora. Umwana ukiri muto, umwana w'umuhungu asigaye cya asthma akiri muto, Mana ndagushima ko mugendeye. Umuvyeyi
aje wamusheho ikiganza akira ubushobozi. Urakoze Mana, urakoze kuri ya mudamu ava cyane afise amahegre abondante mu izina rya Yesu. Ndagushima ko mushoboje abantu afashe ku mugongo, hari abari kumva imisonga n'abatuma na kimwe ariko bagwaye imigongo. Umuntu wese agwaye umugongo shira ikiganza ku mugongo wizere ubushobozi bugaragare mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, hari umuntu akora umva izunguzungu amavertige ahagarare mu izina rya Yesu. Abantu bashaka batatu bari mu bitaro, umwe n'umugabo abandi n'abadamu babiri, ndabasengeye ubushobozi bwabo bagendere mu izina rya Yesu. Esprit yo kwiyahura, impwemu yo kwiyahura, abantu bashaka kuri babiri basi impwemu yo kwiyahura mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze ku mbabazi zawe, urakoze ku rukundo rwawe Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. Ndagushima ko ndakuragendera. Haleluya, hari ubushobozi budasanzwe. Umuntu akuze igihe cyose uvyutse umusanga wigeze ko pipi mu gitanda mu izina rya Yesu. Incontinence urinaire, ndashima ko umugendeye Mana. Urakoze Mana, urakoze kuri ya mudamu asibe ivyimba, urakoze ko umugendeye amafibrome bashaka kuri batatu bafite amafibrome. Au nom de Jésus ndatuye ubushobozi, ndagushima ko ugiye kubakiza. Umwe bari bamubwiye ko mu kwezi kuzazo kubaga, ariko ubushobozi kandi ho kuri wewe usanga atama fibrome ufise. Hari ibintu bikora koreka mu kano kanya. Urakoze, hari umuntu akora dahwa akora ruka ubushobozi bugendere. Hari n'uraza kudahwa mu nyuma amasengesho. Ndagushima Mana ku bantu ugendeye, urakoze ku bantu kuragendera imigambi yose atari kuyasambuka. Hari umuntu afite ikintu kivyimba kwizosi, fata kwizosi nyene wizere icyo kivyimba kiyonge. Haleluya, mu izina rya Yesu. Umuntu namwe kirakuniga bikanga ukumva kirakunize mu muhogo, ndavuze nje kivyimba kiyonge mu izina rya Yesu Kristo. Nta kintu na kimwe gishoboka imbere yawe. Urakoze Mana ku badamu bose fashe kunda, nimba umudamu ushaka uruvyaro shikiganza kunda wizere ubushobozi bukagendera mu izina rya Yesu Kristo. Umudamu amaze imyaka 8, ndagushima ko umugendeye mu izina rya Yesu. Abashika kuri batatu bamaze imyaka 10. Urakoze umuntu amaze imyaka 11, ubushobozi mugendere Mana. Urakoze ko badamu ngiye kubohora. Urakoze Mana, witwa ingumba agiye kuzoshima ubushobozi bwawe. Abadamu bashaka kuri babiri bamaze gusama rimwe ariko byaranze kubasura gusama mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, uca umugozi idashobokera n'abantu biragushobokera. Urakoze Mana, urakoze Mana. Haleluya, hari umuntu akorumva imisonga mu kwifero kuri mole, fata ngaho nyene wizere ubushobozi umugendere Mana. Abantu bashaka babiri bafite diabete, woga na diabete izere. Hari umudamu afashe kwibere, ubushobozi umugendere mu izina rya Yesu Kristo. Izere wofashe kwibere icyo kivyimba nigiguse gutera ubwoba, atura ubushobozi bwa Yesu Kristo. Urakoze Mana ku bantu bagendera. Hari abantu benshi baragenderwa, umugabo akwaye mafyigo, fata ngaho nyene wizere. Urakoze Mana mu izina rya Yesu. Umuntu aguma korora kenshi umunsi wose ukorora kuko nawe ukira amaraso, iyo nkorora ihagarare, fata ku mahaha ku mapumo wizere Mana. Urakoze ku bushobozi. Hari umuntu akoranye ibyaha muri prison, ndashima Mana ko umugendeye imigozi ya karande. Umuntu aguma yivugana mwibarabara, umusanga uravuga, umuntu aguma yisinzirako. Urakoze Mana, hari abantu benshi baragenderwa, umuntu akora ababara afashe ku itako ry'ububafu kwise goshe. Izere ko Yesu agugendeye Mana. Ndashima ku bantu ugendeye, ndashima ku bitangaza, ndashima ku bantu kurabohora. Uriya mwana urakoze kumukirije, umwana adashobora gutambuka. Ndashima uri afite epilepsy, mukungu akiri muto afite epilepsy. Urakoze Mana, urakoze mu izina rya Yesu. Ibyo Satani yateguye byose bisambuke. Umugabo afite ikibazo cya pancreas akiri gukira, ma intestin akire mu izina rya Yesu Kristo. Twese dushime, shima ubushobozi bw'Imana. Urakoze ku bantu bahoye, urakoze ku ntahe, urakoze kuri muntu bose ku busambanyi. Icyubahiro cyose Mana kibi cyawe unu bidashira, ni mu izina rihambaye rya Yesu dusenze twizera, amen. Umuntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu kugira aronke ubugingo budashira, ushobora guhamagara ku gasaraba 256 781 377 337 plus 256 781 377 337. Kuba muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 52 613 462 93 52.